ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese bivanye naho aherereye canke n'ikibanza yoba arimo. Nkunda kubipfuriza cane cane umwe wese abeho mu buzima yishimiye, umwe wese abeho mu buzima yumva yuko anezererewe. Uwumva nawe yuko ubuzima butameze neza nasenga Imana yo mw'ijuru, Imana iramuhindurira ubuzima. Nkuko bisanzwe rero mukumuna n'imbona Irene akunda kubategurira ibijanye n'ingo n'imiryango. Narababwiye yuko mu rugo habayo ibintu bitandukanye, habayo urukundo, habaho amabanga mpuzabitsina, habaho kugira indero y'abana, kubigisha indero y'abana, indero ku kavaziko. Uyu musi rero nabateguriye ikiganiro kijanye n'ukungene umuntu ashobora kubona yuko canke ico bivako imibonano mpuzabitsina yo hanze iryohe gusumba imibonano mpuzabitsina yo mu nzu. Hama nkabasaba ubutarakanda subscribe ayikande, canke ubutarakanda s'abone yo amaze kubona kino kiganiro akaba atarakora subscribe nawe nyene ayikore kugira ngo tuzohore tujana ku biganiro vya buri munsi. Nababwiye ko uno musi nabateguriye ikiganiro kijanye n'ukungene twoshobora canke uburyo imibonano mpuzabitsina canke imibonano yarya amabanga yo mu rugo usanga aryoshe ku mugabo aba yagiye hanze, ico bivako n'ikibitera. Si ukuvuga yuko urya mugabo aba yagiye hanze aba yagiye kugucamwo canke aba yagiye kuguca inyuma ku muntu mwiza kugusumba canke ku muntu afise igitsina kiryoshe gusumba. Aba yagiye hanze nka kurya nyene nawe ubikora mu rugo, ariko hariho impamvu rero zituma yumva yuko abinezererewe cane. Izo mpamvu rero ni zitanu, niyo mpamvu ngira ndazizane hano kugira mushobore kuzimenya namwe mwabadamu mwe muri mu rugo, namwe muhanga ubusha mu kugira muzoze murabikora abagabo banyu ntibabace inyuma canke ntibagende hanze y'urugo. Kuko ndiko ndababwira yuko amabanga mpuzabitsina yo hanze aryoha cane gusumba amabanga mpuzabitsina yo mu rugo. Nateguye rero ibice bitanu bituma ya mabanga mpuzabitsina yo hanze agira gute aryoha cane. Rero mu gihe nawe ivyo bintu wabitegereye neza wa mudamu we uri mu rugo, ya mabanga mpuzabitsina urashobora kongera kwimura wa mugabo wawe uzi neza kaguca inyuma, ukongera ukamwimura akagaruka mu rugo. Rero ivyo bintu bitanu bituma bifasha imibonano yo hanze iryoha gusumba iyo mu nzu. Cane cane narababwiye yuko gukora amabanga yo mu rugo ari mu mutwe. Kwanza ari mu mutwe ukabanza kwikuramo stress, kwanza ukagira urukundo. Urukundo nico kintu ca mbere gituma amabanga yo mu rugo aryoha gusumba. Rero ukuntu uwo hanze ashobora kubiryosha canke ashobora gutuma wa mudamu akora amabanga yo mu rugo akabiryoherererwa cane, nukubera haba hariho urukundo rwinshi, urukundo ruharawe. C'est-à-dire wa mugabo araharara, umva haba hariho urukundo rushushe, kuko ntago yoja hanze ata rukundo rushushe ruhari. Iyo urukundo rushushe rero ubushushe biratuma rero dufate mushuhaniye, wa mugabo rero akashashuhira wa mugore wo hanze cyangwa umukobwa wo hanze, na wa mukobwa wo hanze akamushuhira cane. Twa tumesaje twa buri umwanya, shushu bite, umerewe gute, wafunguye sheri ugiye hehe, sheri ngiye aha, bizu. Murabona yuko kenshi hari abadamu bo bunzi bakunda gufata abagabo babo kuri utwo tumesaje twa hato na hato. Utwo tumesaje rero nitwo dutuma wa mugabo akunda wa mukobwa, amushuhira cane, kandi kujya ariko aramushuhira niko yamabanga wewe biza mu mutwe avuga ati icoma nkamushikira. Na wa mukobwa navuga ati sheri bizu ndakunda,
nakavuga ati icompa nkamushikira sitadiro ko bose baba bamaze kugira gute kubyishiramwe mu mutwe. Rero no mu rugo birakunda mugabo kuko mu rugo muba mwarareshanije muba mubana muvyaranye kangahe urukundo ruragira rugahora. Rero nabahamagarira abadamu cyane cyane apana kugira gute guhoza urukundo rwanyu, nimwongere mu rushushe mu ruvyure. Nimba umugabo wabagiye ku kazi ukamutelefona amaza sheri bite umerewe gute ku kazi, akazi kagenda neza, yataha ukamubwira sheri wanje karibu, urarushe sheri mushira amazi muri dushe, bikagenda nkuko gwa rukundo mukaguma mu ruvyura, kuko wa wundi ari hanze agwiza gwa rukundo wo kumu kuko no ashobora no kubishira mu mutwe kandi ya mibonano igaca ituma igenda neza kuko umwanya wari wo wose abiba biri mu mutwe. Kandi imibonano yo hanze iyo urukundo rushushe uba uruhaye iyo mibonano iraryoha cyane. Ikigira kabiri gituma imibonano yo hanze iryoha kurushaho ni gukumbura umuntu kamukumbura agakumbura wa muntu wo hanze, aba aguma uko umwandikira twatujambo ibiki imibiri yabo ntiba ikunda kuba iri hamwe. Sitade arakumbura umubiri we akumva yuko ashize mu mutwe yuko cya gikorwa gishobora kugira gute gukoreka, wa mukobwa wa mugore wo hanze akabyishiramwo ku buryo naho niyo bahura nyene biri mu mutwe avuga ati ntegerezwa kumuha, ntegerezwa kubimukorera, ntegerezwa umva akumva yuko amukumbuye. Ariyo mpamvu iyo muhuye mukumburanye kandi biba biri mu mutwe ko muhuye kugira ngo mubikore. Rero no mu rugo rero mwobitegura mukabikora mugakumburanya mugategurana bihagije, kuko nababwiye yuko ibintu byose nababwiye yuko ibintu byose byo gukora amabanga mpuzabitsina ari mu mutwe, ukikuramo stress, ukikuramo yuko ugira ukore cya gikorwa. Mu gihe umugabo wawe ari ku kazi ukamukumbura nawe ukamaza sheri ndagukumbuye, sheri uyu munsi urankorera neza, sheri uyu munsi vraiment ndumva nyene nagukumbuye nyene, mukabitegurana byenava ku buryo ya stress y'umugore ashobora kumva mu mutwe na ya stress y'umugabo akumva mu mutwe, umugabo agataha dufate nijoro azi neza ati kino gikorwa ndagikora neza. Ikigira gatatu gituma imibonano yo hanze iryoha kurushaho nuko ibintu ataba ari akamenyero. Dufate kubikora si akamenyero, dufate murahana rendezvous akavuga ati no musi tushobora kubikora, mugashobora kubikora rimwe mu ndwi, rimwe mu kwezi, umva muza kubikora mwakumburanye. Kugira mu bikora mwakumburanye niko ya mibonano iryoha, kuko uramukumbura akavuga ngo ni ibintu biba rimwe si uvuga ati wa musurage wa mugabo se avuga ati wa musurageze ngire gute ngende kubikora, wa mukobwa nawe akavuga ati canke wa mudamu akavuga ati nange sije mbona harageze kugira tugire gute tubikore. Ugasanga rero uko atari akamenyero. Kandi raho wa mupapa impamvu nawe iryoha kurusha hari gihe wa mupapa ashobora sinzi bashobora kuba baraba nk'amaprono canke bakabiganira n'abandi bagabo ati kugira ukore neza, ukorera umuntu neza, ukora ya maposition akinyuma, ukora position nizi. Rero wa mugabo akacaza kubikorera kuri wa muhabara akazana nyene kugira ngo ahange udusha twinshi, akaza ahubwo kugira ahigire ibintu byinshi bija n'ibibonano mpuzabitsina. Rero ko akunda ahigira ibintu byinshi niko na wa mukobwa ahigira ibintu byinshi, akaba ari wa wundi yamaze kumenya bimwe nigisha, akamenya kunyonga, akamenya nyanyoni, akamenya kunyazwa, akamenya kunyonga, akamenya kuniha. Ibyo byose akabimukorera. Rero kubera biba atari akamenyero, wa mupapa yataha akaba ibya bindi atangira kwiyumvira akavuga ati wa mukobwa yangiriye akantu keza, wa mudamu yangira akantu keza, ukacu usanga ari akamenyero ko kumari karacana inyuma kariho. Rero wa mudamu nawe uko rasoma bino gerageza nawe uhanga udusha mu gitanda, ukorera umugabo wawe utuntu twinshi. No munsi mugahindura position, ejo mukabikora uku, ubundi munsi mukabikora uku, ku buryo bya bindi yogenda kuraba hanze nawe mu rugo uba ubifise canke uba ubikora. Naho arashobora kubaza ati none ubu gatiye havuga ati reka
mukama muri ya position yuko umudamu aryama umugabo nawe akaja hejuru, ariko ukavuga ati ninavuga ati kampindure position canke ndamubwira kuri kaduhindura ukuvuga ati hari gendo ayo chavuga ati mporanja mu bandi bagore mu bandi bagabo. Menya ati amatelefone yaraje kwambwira ati ibi bintu navyigiye hana kanca kabinabimwereka kugira ngo ntakwiyumvire ukundi kuntu utari. Namwe mugahanga ibintu bisha. Ikigira kane gituma imibonano yo hanze yo umwanya ugira unjane basha. Imibonano yo hanze iryoha kurushaho nuko iyo agiye hanze wa mugabo akoresha iyo bwabaga agakoresha inguvu nyinshi, bigatuma rero aheza neza kumva nyararuhutse, wa mudamu nawe agiye ko hanze agaheza neza kumva nyene araruhutse. Uwo mugabo aba yaje gushaka akagutegura bihagije, c'est-à-dire murategurana bihagije mukumva neza yuko mwateguranye bihagije, kumva rero kujya kuntu mutegurana akabinezererwa, akaba ari bya bindi aguma byibuka, kandi bigatuma kujya mwateguranye neza ya mibonano mpuzabitsina igenda neza. Reka ngende kucanyuma kuba ndabona ko umwanya uri kuranjana. Icanyuma gituma ibonano yo hanze iryoha gusumba nuko muhana keya cyane, kubera umva mutamana hafi, muba mudakunda kuba muri kumwe, yakubona kenshi kandi hakubona usa neza, ahakubona ati utari muri bya biyoriyori byo mu rugo. Rero biratuma keya yaza ukamufata nk'umwana, ukamushishitira, ukamwereka baby honey yererere, c'est-à-dire muhana keya nyinshi. Iyo umuntu wo hanze akora iyo bwabaga kugira ngo wa mukobwa ntamucike, canke wa mugore wo hanze agatanga keya irengeje kugira wa mugabo ntagire gute ntamucike kandi azokwame amuharaye. Urumva ku mibonano mpuzabitsina rimwe na rimwe cyane rero ku badamu nabo bo mu nzu, ni mutange keya ku bagabo banyu, mugerageze mwitange. Umugabo yagiye ku kazi ukamukumbura, bwabo jambo bw'urukundo bwabo ndi kwa kundiye mwareshanya, byongere bivyuke mu rugo rwanyu, kumwe mwareshanya rwa rukundo, sheri bizu meze